Mu gatondo ko kuri uyu wa mbere abanyagihugu bo muri komine n'intara ya Kirundo ntiborohewe kuja ku mirimo yabo. Imvo n'amabariyeri yari yashizwe ku mayira yose yinjira canke asohoka muri iyo komine agamije kugenzura abatanze n'abataratanga intererano ingana n'amafaranga 2,000 ku rugo, amafaranga bivugwa ko ari ayo guhemba abigisha b'abakorerabushake. Ivyahungabanije imirimo nk'uko bivugwa n'uno munyagihugu waho. Uno munsi amabariyeri yose yinjira mu gisagara ca Kirundo yuzuranye ko abantu babujije kuja mu mirimo. Ubavuga ngo udafise igitasi ucindero ngo nturengane. Uvuga ko kw'ibariyeri yicewe, bariyeri yo ku Nzenze, bariyeri yo ku Murama, bariyeri yo kurija mu Gasenyi, bariyeri yitwa Tasiyana, harundanya abantu ngo nibazane ivyo bitasi. Ugaca usanga nk'uwagishize muhira canke wagihaye umugore yagiye kuvoma kuko nta na hamwe ugenda utagifise kandi batanga igitasi kimwe. Urumva tuba oblige yo kusubira kuriha ikintu. Abanyagihugu bo ngaho mu Kirundo bamenyesha ko bababazwa no kubona ababarongoye baguma bababohera amaboko imugongo kandi bazi neza ko abo bajejwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Komine isanzwe ifise amafaranga itoza amakori, iyumvire ko ushoboye nk'inkoko bakakurihisha ikori ry'inkoko ukongera ukariha n'ivyo 2,000 vy'ababenevole. Rero nukuri abanyagihugu basanzwe bari mu ngorane y'ubuzima bubi biba hanze. Iki kintu c'ababenevole ntiboca bahigira priorite ngo bahane uwaragiye no gusuma ntasuma. Ikindi kibabaza abanyakirundo ni ukubona nayo mafaranga ariko aratozwa bigaragara ko arayo bagomba kunyuruza. Uyu mwigisha yigisha muri iyo ntara aremeza ayo makuru akamenyesha ko ufatiye ku gitigiri cabo bigisha ubwo buryo buriko buregeranywa ku nguvu ari umurengera cane. Harimwo amahine menshi ko ababenevole si benshi. Nibaza ko muri komine Kirundo ababenevole 50 bahari. Uciye uharura ingo zihari umwe ari 2,200. N'uburenze imyaka 18 ari umusore ararihize 2,000. Bamwe mu bajejwe intwaro aho mu ntara ya Kirundo baganiriye na RPA baremeza ivy'izo ntererano z'agahato, mbere bakanamenyesha ko n'izo bariyeri aribo bategetse ko bazisuzumira ko abo baba bataritabira ko kamo. Aha mwomenya ko ku munsi wa gatatu heze bamwe mu banyagihugu bo ngaho muri komine Kirundo bimwe isukari mu gihe yari iramutse iriko iratangwa kubera ko batashoboye kwerekana igitasi caho bishuriye iyo ntererano.